muri ibi bihugu tubana mperutse kubona umugabo w'umukukuruke. Wumve ko umukukuruke ari umuntu akuze. Hari umuntu akukuruka akiri muto. Umuntu w'umukukuruke n'umuntu babona ko inkomezi zose zaheze n'ubwenge butanguye gucurama, babona tundi yo bakizezwe ibintu kuko ntabyagishoboye. Habashaje aje imbere y'inama nshinga amateka y'igihugu cy'iwabo, arabesha abesha ku mugaragaro. Sinzi ko hari saa sita mugabo icyo nabonye cyo ntihari mu ijoro. Abeshera imbere y'ivyuma nk'ibi, abeshera umuvyeyi wacu. No kuri uretse gusuzugura n'ukumva babaye, naratangaye ingene umuntu yarazwe ko ari umunyabwenge, yarazwe ko ari umuntu yohanura abo bari kumwe, yarazwe ko ari umuntu w'umuhanuzwa jambo inararibonye, ashobora gupangisha koshi y'ikinyoma agiye kubesha igihugu n'amakungu. Avuga ngo umuvyeyi wacu ngo yahamagaye abahutu b'ikongo, abahutu siko yavuze, ngo arabigisha ngo nimugende mwiyegeranye ngo nzobanwikira abasoda ngo babafashe kwica abatutsi biwaye. Ibyo bintu mwarabyumvise? Ndiyumvira navuga nti uyu muntu kubera iki umuntu ashobora kugwara ihahamuka mu gihugu kivaho giteye imbere gifise n'ubuvuzi bukaze, ntibamufate ngo bamuvurire ku migozi y'igitanda, abantu bakareka umuntu bikagenda gutyo. Imana dufashe cyane. Haleluya.